Yego murakoze cyane, reka nongere mbahe mwiriwe cyane mbipfuriza ubumenyeshamakuru n'ubusesanguzi bwiza. Mwakoze cyane ku makuru mwadushikirije yo kuvuga rw'intambara kuri uyu munsi, ariko ngo mbanze muri komantere sinshimye kubijana kuri izo mbuga zose za direct migwi y'abantu murabuja kubona aho muri bubishire, niba muzabibona mutebye cyangwa se vuba. Ndagomba nkore komantere kuri iki kintu umusesanguzi avuze ati abantu baravuze amajambo menshi yerekeye Burundi ngo ko bihoreye bataja kwataka bo bategereza uko batakwa. Rero harabaye amasezerano yo gufashanya, Burundi ntabwo bwagomba kuja kwataka abafaridese bariza amaboko, bo bagiye kwapwira ntibagiye gufashe kurwana, nta mugwi n'umwe bagiye kurwanya muri Kongo, ahubwo bagiye kwapwira FARDC kubyo iberetse, bakavuga ngo tugiye gutera bo bazokwapwira, ariko ntibagiye kwataka. Rero ingabo z'u Burundi zihagaze neza, zimeze neza, ziri mu bikorwa zatumwe gukora. Ego mwabasutenye muri ubwo buryo, ariko jewe ngo mangaruke ndaberekeho ikintu suko ntacemeye, ariko komantere zirakenewe kugira ngo dukarishanye ubwenge. Nyakubahwa mu sesanguzi n'umenyesha makuru, ibyo mwavuze n'ukuri, bagiye kwapia bafite amasezerano yo gufashanya kurwanya umwasi, ariko none se umunini aguhamagara nkakubwira ngo inzu yanjye iri kwirasha, jewe hari igihe mba mbese natewe agahinda n'ibintu byanje biriko birahiramo, urorera ko jewe nita mu muriro kugira ngo nawe unkurikire, cyangwa se uravuga ati uyu mugabo byamugoye reka tumutabare, ubafise agahinda, hariho televiziyo yiwe yahiye ayifitiye agahinda, igitanda yaryama ko ari baziye ajya kuryama, mbese ashobora no kwiyahura kuko abona ko bimuremereye. Urumva rero wewe nahamagaye ugomba kumfasha mu buryo bwose. Ego nkuko mwabivuze ko Tshisekedi ariko na FARDC bari bategereje, batanze agahengo kugira ngo bakore ibyo bariko barakora uyu munsi, kandi amasezerano bagiraniye abashefu d'etat major b'ibihugu bibiri hari icyo yagaragaje kuvejo. Mu by'ukuri abantu bavuze kuri Tshisekedi cyane, mwibuke ejo narabivuze nti Tshisekedi ntitwomugaya cyane kuko yararwanya araruha, arakoresha ibararuha, ahubwo nibaza ko ari muri plan B, dutegereze icyo ariko arakora. Nawe arabizi nuko mpatrioti w'igihugu ciwe, nanasubiyemo nti impamvu bamugwanya cyane nuko yabihindukije amasezerano bahanye akayanka yo gukorera umwansi, akavuga ati ahubwo aho gukorera umwansi ngo niki gihugu, reka mpindura ayo masezerano ndayahinduke nkorera igihugu, ahubwo mpinduke amasezerano y'umwansi. Bahita baramugwanya ko yanse ibyo bamutegetse, kuko ntiyari yatowe mu matora, ntiyari yabaye n'uwa kabiri, niko navuze. Rero reka tumuhe umwanya, hari igihe ariko arategura plan B tuzoyibona, nawe ne yabyifatamwo nabi niwe bizotangura guhitana, twe bitaraduhitana. Ku by'ukuri murabona plan B navuze ko ariyo igarutse gukora uyu munsi, ariko jewe icyo navuze nkagisubiramo n'ubu ndagisubiramo, iyo utataka bakakwataka haragera igihe bakakuremera. Ibaze uruhome rw'inzu ruriko rurasenyuka, aho gushinga ibiti n'ingoga kugira ngo barati ruhande utere ivyondo, ukaguma ufashe igihome kigiye kusenyuka, uragera igihe ukaruha kikaguhitana. Rero sinovuga ngo bari bategereje kugira ngo bagire defense y'imbibe. Okay, bagize defense, none igihe yageze defense y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi, umwansi akaguma aza musugereza, icyari gikwiye niki nuko nawe agomba kugira plan yo kumuropusa. Plan yo kugira gute? Yo kumuropusa. Ubu rero reka nibyo uko mwabivuze, ariko nanje ntanze imbono zanje, nibaje ku kazi
nibaza ko baronse uburenganzira bwo kuja ku kazi nibaje ku kazi batisunze ibi na biriya iyo umuntu aguhamagaye ngo ntabara hari aho batabonye wowe ugomba kubona ugakubita kugira ngo umwansi yigizweyo umwigizeyo ukongera ukamena ukaraba ahandi biriko birasenya ugakubita ariko urindiye ngo nyene intambi no ngo nyene umupfuni wajeherera hanuka yego hari imigani baciye ngo nyene umupfuni waherera hanuka ariko nyene umupfu nyene guherera hanuka biragenda gute kandi ariko ararira ko yabuze umuntu ahubwo we yatabaje mutabare mu buryo bwose nawe azogaruka girente agushimire urwango Burundi bugomba gukingira imbibe z'igihugu cy'u Burundi butibagiwe ko bufise umwanzi akomeye bugomba kurwana nawe niyo mpamvu President hamagara ba diplomate akababwira ati jewe nibane Kagame ntaraciye muri Kongo nanjye zomutera nciye mu Kirundo urumva deja iyo ni proclamation ntambara rero itere yabonetse ubu ihari iyo mu Kirundo ntiraboneka hari itere yo muri Kongo bagomba kuhabera amaso aho hantu bagakora nk'u Burundi hanyuma bagakora no ku bufatanye bwa Kongo hari ibintu bibiri je nigeze kuvuga nti u Burundi bugomba gukora double mission gukora ku bufatanye na Kongo na mission kuvuga ngo turiko tunahiga umwansi yoherejwe ku ngufu z'u Rwanda ashaka kwinjira gutera u Burundi kuko baramaze kubigaragaza arabibwira abadiplomate hasigaye rero aho yagisa akavuga ati redi tabara ngiriya hariho nabandi nindi migwi ngiriya ubu iri kwiragwaniza ngo yinjire Uvira kugira ngo ubone inzira yo kuja mu Burundi ubwo rero nanje ngomba gukubita nzibirire hakiri kare ntibaze mu Burundi mpige niyo baje bava kuko amategeko mpuzamakungu arabyemera ko ufite umwanzi uramukurikirana niyo agiye ntako suburagira murakoze cyane nkoze komantare ndende ariko muri hanga no kuvuga ngo ni mwebwe mwankabuye nta makosa manini twakoze ariko twarabivuze turi benshi cyane Burundi burareza amaboko buguma bukora defense ntiburiko burasunika nabwo hari ukuntu umwanzi iyo muguma mugwanira mu nzi wawe mu mena byombo nawe urasunika bugaje kugwaniriwe siko bigendaga musesangiza iyo umuntu aguteye akagusanga mu nzu icyo umwivunisha cyose cyonona ibintu biri mu nzu ni wavuze ati ushobora guhitana akabido cyangwa umuhoro cyangwa iki ariko umenye ko byono mukindagira mu biri mu nzu niba hari inkoko ibundikiye mu mena ayo magi nimba hari umwana w'uruyoya mu mucako agapfa kubera muri ko muragwanira mu nzu ahubwo ubishoboye rero uramuropusa mukaja hanze byanakunda ukamwinjiza nawe iwe mukarwanirayo nawe ibyiwe bikameneka murakoze cyane mugire umugisha no kuramba.